kandi ntumva zama kubona kubwiriye mvimbere again kandi ndagusavye basi nkamuyagisha bisanzwe nyene vy'ubugenzi kugira basi mbona opportunité yo kuyaga nawe tutari guterana amajambo canke tutari mu mudo wo kubabara ariko tuje icomba nifuza kuri nuko basi one day umunsi umwe basi yozotahura akabatusha kumva yuko atandi muntu yo bamukunda kwisi canke atandi muntu yo mukunda caka amagaciro gusumba ko jewe no mu amezi igihe kingana gute umurondera STV every story matters. Umukobwa tushaka kumenya ahantu aba tuzomurondera bahe so abantu bita komanda komanda y'ububanza yawo kunzi ba STV muraho mumeze neza nkuko re mubibona twamaze gushika aho ujya mukobwa twaje kurondera aba ariko byana tuvunaguye cyane ko biziriye twashitse mugumane natwe gusa ibintu turizera ko biza kugenda bien angure birese mwamaze rero kubibona nkuko twagiye turabibabwira twashitse ni sawa mukobwa umeze neza kunzo ibyo rukuranzana imbere yanje nibiki iyi ni micro bisigura ko ari yo kuvugira no genda ibyo nibiki nje bitahura ibyo nibiki nje genda iyo wajuba none ngaho urafise ikibanza ngane gato no genda tuvugane basi gato yahinge no ni sawa kwanza none no mu mategeko y'ikirundi nabonye nivikuze parce que umunsi nagiye kuraba mere arambwira ati amazi yaheze kandi naho ndatuma genda nzanira amazi kandi twaguze twubanye n'abaguri kuri umwana kwanya kuko muri umwana by'ubusabe cyafembere ndagenda kubomba nyine ngiye kuvoma mu bantu bose bari bahari umukobwa nyine yavuze ati muzana tukabavomera n'aba petite yabonye ni mushasha mu gace en plus kandi ntabwo bikwiriye ko abakobwa guma bavoma mu gihe ari umuhungu amarasabira amazi aramvomera turayana namaze ati none mwitwa bande ati si ngombwa ko mubimenya atariko basi nashaka kuba no kumenya basi n'abakobwa bagiye bashobora kubona umuntu akamuha agaciro akavuga ati bo twebwe ntidushobora kuba twakurikiye mu gihe ari umuhungu numva muri je ndayabaye emotionnel ukuntu nifutiye kuba nubona uwo mukobwa cyangwa kuba nubana n'umukobwa ashobora kuba yo kubaha bigiti yo oye ku buryo atushobora gusuzugura umuntu agagaciro akaha valeur umuntu w'abandi nakoze tumwe possible no banomenye wabo ndahamenya amarero ndagenda kwa no murasu ko nari navuze ati ni mwiza cyane ngo urumva kandi umutima wiwe uburyo nyene nabona nakomeje kubona yuko atawe ndi mukobwa vumoja mu bitacange twabana numva ko nikanye bien ku buryo no bamvuga ati umugore wanje abashitsi bafata neza umuryango bafata neza afise indero ndundi uko nagerageza ituro nyinshi ariko wapi amezi igihe kingana gute umurondera bareze nk'amezi 9 ko amezi 9 umurondera ukaji wabo ukagaruka nkaji wabo haraho mbere ngenda bigasa nko nibagije za histoire nyene bigasa nibagije histoire z'urukundo nkamuyagisha bisanzwe nyene vy'ubugenzi kugira basi mbona opportunité yo kuyaga nawe tutari guterana amajambo canke tutari mu mudo wo kubabara ariko tuje icomba nifuza kuri nuko basi one day umunsi umwe basi yozotahura akabatusha kumva yuko atandi muntu yo bamukunda kwisi canke atandi muntu yo mukunda caka amagaciro gusumba ko jewe no mu uri umurundi kazi ariko sishaka uri umurundi kazi kandi urabizi umurundi kazi mu mico y'ikirundi rero umuntu abanza gukuramutsa nawe ukamwishura basi nishuri ndamutse hari appointment dufitaniye je nawe ndabizi ko atabanza ndamutse gusa vyonye dufitaniye genda rero sindabishaka ndamutse chance basi yonyene oya na bya chance byiki ni sawa ari kumeze oya ibyo bimaye ko muranzana imbere nabyo nkeneye ge beri kino oya sister dufashe urugendo rurerure uraje tuvuye mu kinama kugera ine reka cyako n'urugo rugendo nabatumye ko
nabatumye ko ntiwadutumye ko twaje kugira ngo tuvugane nawe. rero genda no genda umviriza gato ya genda ukurambuza amahoro ukunyononera mudu genda none ariko kwanza sindabitahu n'ibya mbere no bashaka kumenya kwanza izina ryawe abariko bagukurikirana twa gute hari izina ryanje hama ari kumariri yego unatesa mwanaume wa watu no. My god mwanaume gani aslaya mie nilimwitakaje kwangu ibiri kumbangamira Pascal igenye ndavyumvira nkavyumvira nkanarira nkavuga ati wahaye kora musozi kubera uyu mukobwa ya Pascal je toujours mbabaye iyo mbabaye cyangwa iyo vyansitisha bwo byamfashe kwihangana vyanse ndarira niyo numva basiko ku mutima nduhutse cyangwa mbonye amahoro nyene nkasubira kuba notwenga niyo mpamvu yagiye hari aradebagura utwadebagura aradebagura ego kweli cyamenye abarundi kazi abana bo mu Kirundi batagaya n'abatagira no genda basi umuhora iki basi umuhungu mwiza nabyo nkeneye umbaza ari umuhungu mwiza nari umuhungu mwiza hari n'abakobwa beza nagendera afatane nawe ufise umushera ari no usanga ufise umushera oya nakwanyiye genda basi mu munota umwe wonyene tuyaga umunota umwe cyane ngari muradebagura n'ubumushika mu butwari hari yaje kwanzi ije nibi bintu niduhuza no basi ndakugabire micro yanje ndayikugabiye basi nkeneye simuye nayo umva basi ndakugire mu gutwi basi tuyage gato oya no tuyage gato nabyase genda ngende kandi ega narushe kugira nshike ngaho foke sani twirirwe turayagana basi witwa gute kandi ntumva zama kuvana kubwiriye mvi imbere genda kandi ndagusavye basi umviriza tuvugane gatoya basi STV, every story matters.